Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye tubaha kwa makuru yaba B-Info News canke Frère Podcast TV n'ahandi henshi hagenda haca amakuru y'ibijanye na geopolitique. Muri kano kanya turazanye umutumire adasanzwe umusisanguzi ndetse n'umwanaliste wo bitwa Mr Fact. Twamuzanye kuri B-Info News kugira ngo dushobore kuyaganira byinshi nicyo imaze iminsi yo kwirabera ku mirongo y'urugamba. Bwana Frère ntangure ndakuramutsa cyane. Ndaramukije cyane kandi ndabakengurukira ku butumire. Ego. Ndaramukije intagoheka n'abakunzi ba B-Info News na Frère Podcast TV aho baherereye hose. Ndibaza ko mumerewe neza nkuko nama nababwiye hariya kuri channel. N'ibintu bitatu gusa ndabipfuriza. Ego ibihe nibiye namagara meza amafaranga umutekano n'ituze n'iterambere mu miryango yacu. Ego no kwasanana bana Frère Patriote ndamuzanye kugira ngo dushobore kuyaganira cyane ibimaze iminsi yuko biraba ku mirongo y'urugamba imaze iminsi bishikira abo bitwa imbwebwe za Sarambwe canke abandi bakavuga ngo nimbeba za Sarambwe ubu zaravuye ku rwego rw'imbwebwe ubu nimbeba nimbeba za Sarambwe turaje turabire hamwe ibibazo bimaze iminsi bizishikira mbega biterwa n'iki mbega nyamba vyogumuku bizoherera he muri rusange mbere na mbere tubasabe ko mwofyonda kuri subscribe ngaha musi ino video mugafyonda like nayo ni ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure kandi hashoboka uyu ni umuhamagaro wacu kugira ngo dushobore kubaho kuri kose cyane mu gabanya no guzibira ibinyoma biva hakurya ya Kanyaru. Cheni twako Dide Black iyi ni B-Info News ko barakoze subscribe ni vy'ingenzi ariko namwe utarabikora bikore kugira ngo twame tubana mu biganiro byose tubashikiriza. Frère Patriote umaze iminsi uri kurakurikirana canke ubona cyane wumva ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Amakuru amaze iminsi atambuka novuga yuko inkuru igiri nasaze n'urupfu rwa Colonel Wiringoma canke Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse nabo bari kumwe muri Rubaya igihe FRDC yahagaba ibitero bidasanzwe. Turaza kuvyinjiramo turabe gatoyi kungene vyari imeze. Ariko iyo nkuru ntirasaza kubera d'abord ego AFC M23 ntirabitangaza. Hari ikintu c'igifungu n'utundi tugenegene tuhari muri inondo girashoye guhera tuguma tuvuga amajambo arimwo Wiringoma apa yuko yarasanzwe ari imbwebwe ya Sarambwe gusa muri ino mikino yose sinzi ko wabonye kumbuga ngurukana bumenyi kuva urya munsi bavuga ko yapfuye. Boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville bureau numéro 6 canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cane hasigaye amahitamo yawe. Yari strategie kugira bagaragarize ibihugu mpuzamahanga ko bahonyanze agahenge canke seserufu. Je tuma rero bacafata ikiziga bagandaguriye ahandi batakuvuga ngo capfiriye Rubaya kugira berekane drone kwanza uravye nabijya bitero biranavanze ariho bitero bimwe birashe ariho barashe kijya kizobonye bagumye berekana kigaragara ata muntu yari akirimwo harya no baha n'ivyatsi vyahameze ngo ni mwishamba. Mugabo gusa sinovuga ko imigwanira hari imigwanira hari gusa hari mwakenge ko gushaka kugaragaza mu maso yaba ba Donald Trump aba mediatere harimo Union Africaine Doha Washington ko batubahirije agahenge kare kasabwe na Lorenzo asanzwe yari umuhuza kandi avugira agahagararira umutwe wa Afrika bice muri Union Africaine. Rero ikindi naco kukijanye nico bari kuravuga kuri Wiringoma hari amapete tudakwiye kuza turabaha ndetse ndosura kuna kwanza sinzi umengo ndanabivuga gake inyeshamba ziri amapete yarikuye iryo pete uwaturuko turasuzuguza abayafise mu gisirikare cacu canke mu gisirikare cisi muri rusange buriya ya Colonel ntajya afise yarikuye
yinjiriye igisoda ko twabonye yari umuprofeseri twabonye ari nyeshamba bavunduruka babinyeshamba gusuko bayakuye hajya amapeti Wiringoma yaninjiye igisirikare 2012 cyo gituma rero ajya amapeti yaba ari autoproclame ntaho ujya kwa bazarenda ipeti yawe Wiringoma ringana n'iry'umuwazarenda ego ntayo bagira makenga kumbure kuko yari umusoda ngira mu muri RDF barigara bahagara mwasoda bo Rwanda bagihaga barabakubita amande hari nka bisimwa nka Corneille Nanga wavuza ko amapeta ya ajya yose n'ama autoproclame rero biha ujya mujama yaracikamba twese niyo nzira mugara ukungena ucikamba nubwa mbere umuvumo kwisi nubwa yasize umuvumo kwisi mu muryango ubu nabonye abantu ho kubabara benshi bararyohewe mbere nabonye bafata n'ifoto y'umugore wiwe agashaka ni nimero ngo murondere ngo ubu ngo yabaye ngo celibatere ngo mutore mwirehereze abantu ni babi ego harukungera umuntu ubona harukungera muba mu quartier ukagomba kujya n'umurozi cyangwa ukagomba kujya ngo agira ibi yagenda mu kisuraje ego kuri urinze ubona aba diaspora b'abakongomani bafeta bari hanze muri rubaya nyene hariko arabera imigwano abapeti bagasara abamotare bakaserebra bakaryoherwa cyane abene gihugu abanyarwanda kumva kize Chawumva ko umuntu yari kibazo kandi sinibaza sinibaza ko naho abagiye horosha rest in fire rest in here ahubwo abantu bari bararushe nuko frère kubijanye n'urupfu rwa Wiringoma reka Colonel turi kure kuko ngo ntajya afise najya mérite ntajyagira nta nijya mérite ni Wiringoma gusa hari benshi bemera yuko yoba yarapfuye koko nubwo benshi batabihuriza kabandi bakavuga yuko goba rugwe ngwa M23 kugira ironka ingenda muvano canke bimwe mu bifadike ishobora kwitwaza kugira ngo ishobore gutangoza ibitero bikomakomeye no kugira ngo yerekane ivyemeza imbere y'amakungu yuko leta ya Kinshasa yoba ari kiraviyora amasezerano ya Cessez-le-Feu abo bantu murahuriza ko ico kintu yuko yoba yarapfuye canke yoba atarapfuye wewe kuri imbono yiwawe kubijanye n'ururupfu rukirimo urujije rwa Wiringoma ubibona gute eske nivyo sivyo bon barakunda gukora ikinyoma canke inkuru zikoze ziri trafike ariko sinaye bwabone bakora inkuru ije kumbuga ngo rukana bumenye nka zirya nkuru basi mpuza kuko ubibonye biri kuri Flow Podcast TV ukabona biri kuri BF News avuga ataba peti canke bano barundi na gashari bafitiye M23 canke ubwenge bwa bacanze ngo nzobona Jeune Afrique kinyamakuru ca mbere muri Afrika ego Jeune Afrique za RFI BBC naho yoba ari poison canke intox ico bakinye boba bageze ku rwego ruri kure rutebo kandi bashe kuba bibaza dufate ko babikinye dufate muri kaboba ari inkinamico bikagera kuri izo mbuga ngurukana bumenye mpuza makungu zikonfirma ko yapfuye ego bisigura ko agaragaye nta yindi nkuru bazosura gutanga ivyo bimenyesha makuru biyemera abantu bayemera nivyo bimenyesha makuru bwabo uzovuga ati mwaradutesheje akaranga mutima k'ubunyamwuga mwadutaye hasi ubu dufatwa ko tuyora inkuru zose tutafitiye fact uco usanga bakora mu dutesheje credibility n'inkuru zose bazoza barabahatukuri batangure gutinya kuzivuga ico ni kimwe ariko ico nzi coco yarapfuye nabonye badashi bo AFC M23 nitarandika ngo isinye kanyuka bivuge ariko mugawumvise imvugo bavuga Wiringoma Beritrabisi mu majambo yanditse kuri X yiwe yavuze yuko ngo intwari ngo niyitangira ngo abandi kugira ngo irokore ngo abandi benshi nabaga bose ba Steve Wembere garabatangaza makuru dusanzwe tuzi bakorera ba M23 bonye banditse ikintu kabisa barico gusa yacikamba gusa ivyo bindi byo kuvuga ko ari strategy bashe baprofita cyo twanavuze ati je n'ikiganiro nakoze nababwiye ati Wiringoma yishwe na Dede yishwe na Kagame na leta yiwe yishwe n'intumwa za Kagame hajya mu rasazuba bwa Kongo kuko hajya mission zibiri haro mission ya M23 akabona mission ya AFC ni bajya bakongomani ni nanga bajya bari mu bya politiki na Maripu na Paruku bagandaguye M23 ni RDF yahinduye izina igeze muri Kongo nico twa mission haga ntizisa umwe arakwega undi agakwega umwe yaje kwiba ubutare agacabesha ngo nibindi gusambanya nabo sambanya bivyarire sinzi uko bigombera ngere banduze imigera ubundi rero bagomba gukora Cisekedi uyo wo gukora Cisekedi we yashaka yo nahagarika n'intamba yarananijwe nanga apango ro kunaniza babanje bamuhekuru wiwe wa nanga n'inyoni yahize Corneille nanga ntiyahize n'inyoni kuna Laspierre yakora muri Seni
avuga ngo gukora uburongozi bwemewe n'amategeko Ego. abene gihugu bari inyuma polisi iri inyuma igisirikare kiri inyuma oya gukora Tshisekedi ivyo nibavyihotse Ego. gusa kwibaho baraciba mugabo imisi y'igisuma ni 40 kandi igihe cabo carangiye uko ngiriye ko kwijanye n'igihe cabo carangiye ni kenshi twakunze kuvuga Amerika igiye kuvyitaho abantu gacu usanga barahahamutse bivanye nuko ibi bihugu nyene ari byo vyateje intambara mu karere muri Afrika muri rusange uko baraza bagateza intambara hama gashagaruka nk'ababafasha kugira aba profit ivyo ba profit rero twako turavuga ko intambara kenshi yo uzurabe ibiganiro nagenda ndakora mvuga nkagaragaza ko umengo mfitiye confiance Donald Trump uko Donald Trump kugira agenda mugire confiance mvuge leta zunze ubumwe za Amerika ziko zirakora ibikorwa kandi azi ko intambara igiye kurangizwa na Donald Trump urabona abo nyene bamwe aba republike aba demokrate two bishinga nibo bafise ivyo bahuriyeko dimo nivyo nibo ba provoke izo ntambara mugabo Donald Trump n'ubu ndabasubiriyemo mwe mukamara kurikirana kino kiganiro Trump ugiuka murunguruka mu bwenge ugacumenya la personne ukamenya ubu muntu bwa Donald Trump ni bamusuzugura muteranyije n'amaja mu kuvuga kahubuka Trump ni bamusuzugura ambo arashoboye kuko iyo ufise ubushobozi bwinshi cyangwa ufise responsibility nyinshi hari usanga hari utuntu twagucanze nibiki mugabo Trump no umuntu w'umugabo nta musi n'umwe avuga ikintu agasanga sico ntiyeskize ego yaranabwiye na Macron niyanka kuza uganzoca nugarama imivinyo yiwe nibiki mu nyuma aravuze ati ni diplomasi nyene ni politique mugabo ni bibiri aravuga ikintu asanze ari ico aragishikana arakigumako rero igituma mvuga rugero gamba gwaheze fact zashoye kuba nka zitatu icambere Tshisekedi yakinyi karata nziza yo kumuha Donald Trump Rubaya iriya site mini ya Rubaya ifise ibice 70 gushika ku 80 kwijana cy'ubuzima bw'u Rwanda bya Corta na Tantalium ivyo bintu bibiri mvuze nivyo bigize isi ivyo bikora voiture electrique nivyo bikora ziga drone abashinwa buga bu taxi drone nizo zikora ama Android nizo zikora ama camera nizo zikora ama bateri ibintu dimwe la vie intelligence artificielle yose iva muri Rubaya na Rubaya bacumbwira ko Tshisekedi yombwira ati mze tora Rubaya sha gacuregeza aho wasamye ngo uriko raregeza ngo kwa Donald Trump hari abantu bavuze yuko irya Rubaya itunze u Rwanda ku bice 80 kwijana abantu remeranya nawe ahubwo bayihaye ibice bike okay bambwire budget y'igihugu cy'u Rwanda ivahe twebwe ubu turicara twavuga ati obere yinjijaya abene gihugu ku makori hinjiyaya naho bigorana sometime nibatubwire kuko urazi igihugu mwahoze muti autofinance kugira mutangure wana kuva 2015 turacumbagira ego mugabo kuva ba Pacifique babikoze tiko turashika ku ntambuko bagya nawe bashitse kuki igihugu gitangura kwiroganiza amato none uri ndubona Kenya irunga ikintumwa Madagascar gende mwigire ku Burundi mugabo gatusanga umuntu nk'urya super match na nibindi bintu vyamwononye ngo reka raponda igihugu ibicare bige kuko ni vyinshi navigeze kuvuga ko hariho n'ikiganiro nzokora ku bijanye n'ivyabagaza ko aho kungene bagaza yarakoze n'ivyo ngo dutahure yakoze muri klima iyi dutahure yakoze de revenu yari byavahe baricara mu namashinga amateka bakegeranya dukoreshe bijinga nuko ivyo ne ofetene abantu benshi bacafise urujije rwabagaza ndibaza yuko sino gukora yabaye responsable w'ivyo w'amahera w'ibintu ka meme biriko birakorerwa mu gihugu mugabo sikuvuga basi nka kwa kundi usanga umwana ari komble ibintu byo yuzuye ngo yuzuye amahera yase akeneye ikinga samugurira akeneye ikirata amugurira akeneye birato vya sport nka 4-5 n'ivya basket n'ivya football vyose umwana arafise n'ikinga gacamuha byose kandi barabe twangana gute mgo hanamaze kuja muri temereka dusohoke yo gato tugaruke rero muri ibi intambara hajya mu burasazwa bwa Kongo yahetse tutujambo twose nishuye kuri ico cyo kuvuga ati ngo ni mitego karimwo kuko bajya baraprofita gusa kuko bacu umugani mu Kirundi ngo umugani ni papa yawunciriye bavuga ngo uburana n'umwana ubu imbere ya muri sentare ngo wiruka uraburana n'umwana babavuze umuntu atarabamiye mu bijanye no kuburana uburana n'umwana akaguha urubanza hajya FRDC yashe gukora ikosa rito M23 bameze ukubicaye barara amajoro ntibakiryama barondera akantu gusa gato baca batora bace baha
amakungu avuga ati mwabonye mugabo rero nta kuntu uza gushira amakungu ngo FARDC yaviyoye Seserofe natwe dufise ama video y'amakamya ava mu Rwanda buri munsi binjiza mwebwe hagira mwako mu kuvyora Seserofe murazimya muga kira kitu nta kintu na kimwe gikora wowe uri kura provisiona uri kurara vitaya uri ko witegurira iki uri kuruhereza Seserofe kuko Seserofe kugira ibeho babashaka bagahenge mwese mutuze hanyuma babumvirize neza muri mu gacerere hanyuma ivyo muhurije ko muce mu uheza intambara mugabo ugaragaza ko atantambara agomba guheza ni Paul Kagame ni M23 kuko bafa gusaba agacerere ikamyo 8-9 ziba ziko zirinjira Kamanyora n'ahandi henshi zija Rubaya na Masisi na Warikare ukacuvuga ati ngo FARDC ngo ahubwo na FARDC nirihangana winjije ikamyo 8 ndazibonye drone iri hejuru yawe no reka kugututura gututura uko bizana he ahubwo barabatebeje donc tugiri ngaha kuri bombardement aérienne ya drone ya FARDC yavuze yuko ari naho Wiringoma yasize ubuzima biravugwa yuko na General Sutton Makenga nawe bari muri ico kibanza ndetse yoba yarakomeretse cyane amakuru akumvuga yuko yoba yakavurwa mu Buganda canke muri Kenya ivyo navyo turashaka turabire hamwe objectif y'iki gitero cyabaye ngaha muri Rubaya nubwo tutaraba sûr yuko ari gitero koko cyabaye canke bashikiriwe iki gitero cya FARDC wabona yuko ari gitero kigamije kugira iki bon hari hose ibi biko birabakumbwe bwe za Sarambwe RDF inkotanya basogose ibinwa amaraso no muri Israel hari hose biriko biraba Hezbollah umukomanda basi no mu porte parole Hezbollah baze kwica abategetsi ba Hezbollah batatu hari un porte parole yarametse nka Wiringoma yavuga amajambo menshi kujya kwa Vuvuzera hama hakabaho umukoordinateur wa gisirikare hakabaho no wundi nyene ofete ubu ikintu gihari ko kuyumvira ko bidakunda canke ivyo batari ivyo niko ata preuve igaragara hari babinyegeje mugabo nta kintu na kimwe kidashoboka ubu rugero ruriko kugira bahave bave Rubaya canke bave muri Asabazo ga Kongo ni bombe imwe ijana n'umuntu umwe ibombe yanditse kwizina Paul Kagame yari nabibabwiye ariko akabaza hari ibintu mvuga ukibaza ngo kubibwira abanyarwanda gusa ngasanga akibagira ko tuvyumva uvuniye akaguha abandi no uvuze ati ngo rusasu ngo rutero ragenda kwanditse kizina natwe ibombe tuyitera umuntu iri kwizina imwe wenyene numvise ngo ka drone kamikaze kagugwa 1 million euro kagugwa amayero umuriyoni umwe w'amayero cyamvira ugatabiye umuntu umwe numva ubushije ko bugo uba wamushize kwimitahe myinshi wamwinvestishije ko rero nuko amakuru arahari gusa ntibaremeza nko nabikubwiye hari ibintu biga bigoye kwemeza bahahamutse d'abord ubu honyene ngo ntibakora navugana ikindi naco amakuru ni menshi cyane ku ruhande rw'izinyeshamba bari nta nyeshamba nimwe ngitoreka kuri telefone bafashe n'ingingo ngo yo kudakoresha ama Android ngo kandi hariho n'ikindi kintu ngo bakora fata n'izindi decision zo kutazosubira kwakira ngo abazungu bagenda kubatemberera ngo azava ngo ni Européenne ngo Monisco ngo iki ngo barikeka karo baza agaca bakubita ubuntu bw'uburokeshe genda batwaye bapanitse ubuntu ngorane ngo umuyambire ngo agenda kubanditsa akantu ku bushati ngo bakakora gutrackinga ugiye hose bikwe nibutse indirimbo zabo twenda mpaka Kinshasa uvira tombe ngo leta ya Kinshasa ngo ni ibigogi quickly kavuga ka quickly Tshisekedi il n'est pas à la hauteur à la hauteur isasu rimwe ariko frère hari ikintu nkunda kuvuga abanyarwanda canke abo bakunzi b'u Rwanda bahora babona leta y'u Burundi yuko ari leta y'abantu badafise ubwenge ndetse na leta ya Kinshasa muga uno munsi niriko irabikorera mu buryo budasanzwe nta message bariko baratanga aho ni kwa kunye nyene kwintumva nko ijambo ry'Imana ribivuga muri Bible naho nta bitibuka verse canke nta umunyedini cane haravuga ati ngo intumva naho gisekura nikinoga nta kintu na kimwe
son excellence wacu atari yababwiye yarababuriye nta kintu na kimwe abazi igisirikare cy'u Burundi batababwiye harimo barafinda bise umusazi harimo n'abandi benshi babwiye ati mwe murabaza abarundi ariko tazi umurundi ngo murunda mu nyubako n'imigani yabo bazanye ngo tazi umurunda mugo nako karakwiye base bakanakagira kanavuga ati karatanga attention akavuga ati sha pay attention nako tuzanira ngo twabakwiye Goma ngo twarabukavu na hamwe bagwanye front ya 30 minutes n'umurundi nibahaguruke baze bambwira hano bakizanyije ku muriro umu RDF hajya umu FDNB ngaha 30 minutes gusa ntibaresista twe ntibakusha ariko Frere tukiri ngaho uvuze ngo Sen Excellence hari akantu yababwiye nemo Kirundo ntiyababwiye hehe ntiyababwiye ngo saba Imana mpwemu yera kugaragariza ingabo Jemfis ego kuko yo ubusenga ubibona ubishuriye muravyobona Frere ari ukuntu tugeze kumva amakuru yasakaye umenye mu kwezi kwa kane ku mwaka urangiye amategeko wa gatatu aho M23 yasaba Son Excellence Evariste Ndayishimiye gukura ingabo muri Kongo ngo baraje mu Burundi baramubwira ati nyamba ari bananga n'abandi baramubwira ati bashoje guhonyora mu Burundi kumbure barashaka kuba baramandikiye ngo babwira ngo oya gusa iconzi coco we ahubwo niwe yatanguye kubabwira ko boja mu makantoni mazone do yarabivutse barabonanye yaravyivugiye yarabonanye n'u Rwanda niho ndakubwira ko intumva zitumva nyene ngo aca babwira ngo bacamubwira ati none wewe mutama ko wabaye inyeshamba hatwe nakuntu okura abasore bawe ngaha muri Kongo bareka kutuzomba tukikoresha kano karere nyene kae nawe wakoresheje kano karere ka Kongo yabwiye ati ngo ijico nagwanira nico mugwanira ngo biratandukanye ngo waca batekira ngo kagani ngo babwira ati ngo burya ngo izi ntamuta zihagaritse ngo mwese muzopfa muhera rega yebaza nivyo biriko birabuno munsi rega ntawe uzosigara kuko iyi ntambara igiye ku musozo nivyo biko birabubu paruko yaziziki ubu bakobera imina bakongo ofete muri AFC M23 minorite abakongomani nimba kwijana hariyo 1% uboho yaraheze ngira hageze hasigayo 1,3 kubera bishoye mu ntamba bishe Wiringoma makana yari umukongomani bishe Paruku yari umukongomani hasigaye yonde sinanga gusa na bisimu wana ntuzenya na wa mu generale umwe bya Mungu Mungu bya hake ntibamurangije uheruka kukibona ntibiraba officiel none ba officializa ubarindire ara nkubuko handi FIDC irashavuga ngo bishe bya Mungu ati ngo bya Mungu nayo yapfuye ariko tukirigaho nyine bafise imbere ko twije mu Rwanda cyacu hari abantu benshi batarimenye yuko Wiringoma yo yarasiwe muri Dubai abenshi bakavuga yuko yoba yarasiwe muri cya gitero cabera muri Uvira kuri poro ya Karundi eske Freri ibintu tugeza kubishira hamwe tukabikomparing ibintu urabona yuko bitakiri mu rujiyo canke wowe imbono yawe yapfiriye Rubaya canke yarasiwe muri Uvira bon Rubaya hoho sivyo kuko abari Rubaya nako byenda bibabwira nabantu bane ego bazwi yari Sultan Makenga Giceri mbari muceri Gaceri Jafeti akaba no bandi bitwa gute Eme akabaho n'uyundi hajya yitwa nde sinkunda kwibuka amazina yabo yari umukoloneli hari umugenerale do brigade hari no mukoloneli brigadier swat baravyumva gusa bamaze kubumva noneho ndabavuga brigadier yitwa Gaceri arobwiye Gaceri hakabaho Eme hakabaho n'uyundi rero abo bane nubuno buvuga ko bari cyane bari bazwi muri ordre de mission bari bazwi abasigaye nabo bajya batenyene babagendanira nibiki nico bari bagiye gukora kwari ngo kuja gutanga ihumure mu bene gihugu no gupanga karere kungene Rubaya idashobora kuba bari bagiye umwe wese yari umuntu akomeye mu vya gisirikare Sultan Makenga niwe afise M23 mu maboko niwe Kagame niwe serukira Kagame commandement niwe ata commandement general commandant general wa M23 uyo brigadier niwe coordinateur urumva militaire wo muri Rubaya dimwe base no yari kubana we rabatwaye kubakira kuko we ni wasazwa coordona ivy'intambara muri Rubaya uyo brigadier Gaceri abo bandi nabo harimo abanye ba logistique yumva bari bagiye gupanga intambara kuko bari bamaze kumva ko Tshisekedi yahatanze bategezwa kuja kuvuga ati tugende twige
tere ukungene imeze kandi na FARDC na wazendo bamaze kubasugereza mu bice byose bya Rubaya bacabivuga sanga baragiye kugira inama ngo n'abene gihugu bari ku birometero 10 ngo babwire ngo humura ngo tuzoyirwana oya nuko ziko mu Rwanda bavuga yuko ngo barashe ngo n'abene gihugu ngo abana 21 ngo n'abari umunsi batararasa bene gihugu hari umunsi murabona muri raporo ya imbwebwe za Sarambwe atabene gihugu ikintu kintangaza rero idrone ya FARDC iyo n'impumyi irashe irasa bene gihugu ngo drone y'imbwebwe za Sarambwe irashe irasa FARDC gusa umva egoisme umva ibinyoma umva strategie z'urugamba canke zo kuri tere ufite n'ibintu uri kurakurikirana uri umupeti canke utiyumvira cane aje kuvuga ati abajama kweri drone nakubwiye yayo yahaguruka ifise coordonnées zose ama eho honye drone ngo bako barakoresha imara 4 jours iri mu kirere itaragaruka kugira irabe coordonnées gusa barashya muri pause kigumira hejuru ega ngo niyarashe muri Rubaya ngo yaramaze ngo yo ngo masarenga 32 yari umunsi urenga ninusu wari umunsi urenga kamasaha 18 numva yari nka hafi nk'imisi 2 niyo mpamvu batategezwa ko urumva idrone bazanye nakarahabutaka vyani bamuteramye nko kuduteramye biri hejuru y'ikirabaraba yipowe gashaka ati baga bamaze isaha bicaye Achego biri kirakomunika kuri base yo abayirungitse hanyuma kiza gukurikirana igiki mubujije nayo biri hejuru yani ko mibuje mbaki karabaho murara kira kiti bikitse yego hama bamaze kuvuga ati bwaho ndi twabonye mu mvuma zabo bavaha baja hajya hagututura cyakumena umutwe cyo miliyoni bagaca kiguha miliyoni ku muntu mwama eho ni menshi cyane no kutubandanye kujanye n'urupfu rwa Colonel Wiringo okay wakwavuga rero ngo yapfiriye ikibanza yapfiriye mu exactly bon normalement kubera ivya Karundu binyegeje ariko ikintu gusa kimwe nizera Wiringoma ntiyapfiriye ku Poro ya Karundu ego yapfiriye he Wiringoma ujya baramwiciye mbonyene bamukize nka paruko ega paruko yarashwe amasasi indwi ariko umuryango ari karuguru atasha bamurashije kandi nkoho iri muri silent mode bashize ko kimwe gitumaze amasasi atavuga silence ucumbwira bakamurasira mu karere barimo bagaca bananirwa no kumenya uwamurashe umva ko barera imina erema zimwe zindi za vrai kongore kubera iki urugamba rwabananiye bajya babakoresha kuko ari abakongomani bazi uduce wana paruko yari mu journaliste yarazi imvugo bakoresha iki kira kitu ibintu vy'ama communication ko Wiringoma yarahakuriye yavukiye mu Rwanda yavukiye Runingo mu Rwanda mugaca kurira yakuriyeho cyane yagiye amenga afite imyaka 2 mbatarametsi barondeye abantu nyene bahazi cyane Chikorney nanga nacura kibona naco nyene nuko nyene Kongomani gifisa amahaha amarara yo kuja gukora Chisekedi kivuka hari yakisangana nuko rero ujya mu jama ntiyapfiriye ntiyapfiriye Karundu yapfiriye Ovira canke muhiriwe ico ndi coce aho yapfiriye si Rubaya yapfuye yishwe gusa kwene izi strategie bako barakoresha bigaragaza ko nabandi bose bazaza bavuga ati uno musi drone yarashe bya Mungu no musi none bari abantu 47 urumva 47 ni benshi umva drone ziracarasa bavuga batribiwe ikiziga uko niko biri gusiga ihari coco nuko yapfuye nico ndisira Wiringoma is die Wiringoma etombe no kurakoze cyane Frère Patriote ariko twanabivuze yuko bavuga yuko General Sultan Makenga nawe yoba yarahakomerekeye cyane ndetse bigatuma yerekezwa cyaza kuvurizwa mu bindi bihugu nubwo abandi benshi nabo ariko bavuga ko nawe yoba yarasize ubuzima mwico gitero bon Sultan Makenga nivyo yarakomeretse cyane mbere kuko babanje bamugira ama premier soin hari ya nyene kuri centre de santé ya Masisi bamujana ko babona biranse acamutwara Goma nabo n'abaganga bari biteze ngira bari bihungiye acara mupakira acamutwara mu bitaro vy'Ikanombe mu Rwanda naho nyene kwera bwabuvuzi bwabo ari bwa bararengegwa bwande nyene sinzwe no bivuga bwa bacara transfer umuntu bari Nairobi nekaravuri gusa hari amakorejo yire bavuga ngo nawe yapfuye ngo yapfuye saa 3 z'ijoro
turarindiye twumve ko nibatera ikindi gisasu adacavuka Sultani Makenga yapfuye ubwo gusa ikintu nokubwira urupfu rwa Wiringoma gonyene rwarashose abanyarwanda bari basanzwe bafana ubwiye ku marezo sosio ukaraba ukungene bavuga cyo urumva ubu nabonye Mareshare umwe akora kuri Gasaro cane unanayibabwiye nibareke kugira ibi ca kuri tere nibamuhe abe mu komandateri w'urugamba ayikomanda agana inka mufana wa football woni hotera kabumbu kari kure nguraba ngubike ngo nshinda ritsinda bona naje kuri tere no manyama yo kuri televiziyo ni nato yashobora twitegiye indi nkuru rero kubijanye na General Sultani Makenga bo atarose ubuvuzi buzima ashoye kuba inkuru mbi canke arashobora kuvugwa na hagacika ikimuka mbega zo bagikomanda ni yacika ikimuka bo asha ngira naho yosugana jisho rimwe kunzigo bafise yo gukora jenoside no azokomanda ari muzima azokomanda kweri ubona undi muntu yoshobora rujya rugamba atari Makenga nyene nuko biri Makenga merewe nabi ni bibiri aronse ubuvuzi buzima arakira ararokoka mugabo bukabo bwa fake aheza mwijuru tuzohurira ari hagati na hagati ugukira ego no gupfa nkuko rero nabivuza ari izindi impfu dusanzwe tumenyereye iyo umuntu yitavye Imana tubabara mugo wajya kwa ego nkujya kwitaba Imana bigene Imana yabiturenganya iyo bipfa kuyorora oya none yihanye ibomba iri mu kirere uko basuzura twumva ngo umuntu n'inyuma yazero irakora ibomba yarayumvise acatwa ngo ati Imana mbabarira abakongomani bose n'abantu bose nazengereje wapi kya gisasu ca nimba ari gisasu camuturikije umva nta mwanya wo kwihana yarafise yishwe naho na bagenzi we bamurashe surprise naho nyene ntiyihanye uko ijuru ijanga abantu bihanye kameme naho tutarabanyedini caje sindi umunyedini cyane mugabo sha utihaniye ndijamwa wari merita swate uragororokera Imana cyangwa kihanira ku mfiro kandi kwihanira ku mfiro ni promotion si vya bose bimuhamagara abana ukababwira akajambo kanyu mukaba namahigwe y'amahigwe no kutumira nk'abakorotiri no nkuru ni yihe hangiro ubona yuko leta ya Kinshasa bifise banacishane mu kwica bamwe mu ndongozi zikuru zizinyesha manubwo bivuga yuko hari makuboko kw'abazungu nako kurafasha leta ya Kinshasa mu kwica cyangwa kwikiza zino nyeshamba ziguma ico zifuza gusa komena amaraso y'abakongomani bon kukijanye ngo leta ya Tshisekedi bikira ko iki ngo mu kwikiza indongozi inzoka mu kuyikubita uzurabe hano ruyo kuko rungana kubise ku mutwe ugaca ugomba ukarureka rukaguma kwigonyonjora ntirurara nje tabateza ukubise ku mutwe none nivyo nakubwiye Sultani yopfa uca batekera bose M23 bifuwe acha bateka Kagame none araja kuri tere tuvuge yuko M23 yubakiye kuri General Sultani Makenga ni bradro no kuboko kwiburyo uku kwa Paul Kagame umva ujya na hadesida Paul Kagame wewe bamwizeye ko bimushimisha oya Makenga ku bintu by'urugamba baranamwemera arabizi cyane arabi kuko yabatabizi ntibaba bamazeho n'iki gihe nivyo hanyuma kujanye n'abacancuru canka aba mercenaire u Rwanda rukoresha aba mercenaire benshi kandi baba Israeli kandi bavuga ko kiye gitero cyakabweho n'aba Israeli rega ni party bari muri business bari mu vyunguka ubushinwa nibo korana vyo butare na Kongo nta bisasu twaguma tubona bafise by'abashinwa ni bihugu byinshi bya ofete bari muri business umurundi agiye muri Israel kugura baramuha bivanye n'amahera u Rwanda rugiye bakamuha bararuha bashoje no kumugira ati imbere umurundi yaguze ibi uratwara nawe bakomeretsa umurundi burya rero yatwaye kanaka kandi muri bivyo bindi bihugu vyovyo aba mercenaires baremewe barakora umugwe akavuga ati twebwe ntibabonye ko muri Etats-Unis hahandi muri ICE mine police ange bari bamaze imisi barasa abantu abapolisi bigize akananira bahinga babonye abapeti bace bambara ibihuzu vyirabura baberewe n'inkoho zikaze zirabura bitwa aba Black Panther saba polisi saba sirikare nakagengi gusa kiberenga rero birarekuwe rero bajya bakoresha nababi abanye Israeli biwabo nyene kandi wana ko M23 irimo ibihugu nka bine harimo Rwanda hariyo Uganda hariyo Kenya
hariho Sudani na Somali nimba ngo naza Ethiopia zose naza Somalia umva rero uvuze ngo abamercenaire seke umuntu atari umumercenaire n'umusoda lokale nuwo muhira nkuko kavuga ati n'umurundi nyene ubwamaze kuba ariko aragwana umuganda ngaha n'umumercenaire bose rero barakoresha abamercenaire muri M23 nta muntu numwe azi kuduza drone mu kirere za Maria biza kari za mariage tiki oya reka mugabye ibintu bisaba amashuri menshi ziga drone pilotage ya drone barabikwigisha ukamenya gusoma coordonnées kuko drone ibiri hari yakure ni nkaya majimere bakoresha ba sniper bisaba ko wiga umuyaga ugenda guturi ku birometero bingahe gacho mugira ziga izo mbwebwe za sarambwe ninde yokoresha drone muri izo mbwebwe za sarambwe ninde kabisa ko bose rero umwanya wo kuvyiga naho kuguma bavuga ngo hari akoraswa n'abamercenaire nabo bakoresha abamercenaire kuko hata bafise nivyo ukunda